ku izina rya data n'irya mwana n'irya mutima mweranda amen. Bene wacu dusangiye ukwemera muri Yezu Kristu ndabaramukije mu izina rya Yezu Kristu. Nitugire Kristu turacyabandanya ku Zaburi y'105 kuva ku karongo ka 16 kugeza ku ka 33. Ijambo ry'umutwe riravuga ngo ibitangaza umukama yakoze. Yarateye inzara mu gihugu abima icitwa ico kurya cyose. Yararungitse umuntu imbere yabo, nawe ni Yozefu yagurishijwe ngo abe umuja. Bamwambitse iminyororo ku maguru, bamwambika umugozi w'icuma mw'izosi, gushika igihe ijambo ryiwe ryaranguka, iryavuzwe n'umukama riramushingira intahe. Umwami asaba ko bamubohora, uwuganza ibihugu aca aramurekura. Umwami amugira umubwiriza mu nzu yiwe, amushinga kugaba amatungo yiwe yose, ngo ategeke abatware biwe uko ashaka, yigishe abakurambere ubwitonzi. Hanyuma bene Isirayeli baraza mu Misiri, bene Yakobo baba inyambukira mu ntara ya Kamu. Umukama ararondera cane igihugu ciwe, abagira abantu bakomeye kurusha ababagwanya. Yarahinduye umutima w'abaho ngo banke igihugu ciwe, bagirire nabi abasuku biwe. Umukama yararungitse umusavyi wiwe Musa na Aroni yitoreye, barangurira hagati muri bo ibimenyetso yari yavuze, barangurira n'ibitangaza mu gihugu ca Kamu. Yararungitse umukorane, buca burakorana, ariko ntibitayeho ijambo ryiwe. Yarahinduye amazi yabo acika amaraso, ahonya ifi zabo. Igihugu cabo canyagayemwo ibikere, gushika no mu byumba by'ingoro z'abami babo. Yaravuze haca hadumba urusazi, imibu ikwira igihugu cabo cose. Yakoraguye urubura aho yobahaye imvura, arungika imbeya z'umuriro mu gihugu cabo. Yarahoneje imizabibu yabo n'imitenayi yabo, avunagura ibiti biri mu gihugu cabo. Bene wacu muri Kristu Yezu, iri ni ijambo ry'Imana. Dushimira Imana. Haleluya, 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 amen, amen, amen. Bana b'Imana, turacyabandanya rero ya Zaburi. Turayihera ku karongo ka 16 havuga ngo yarateye inzara mu gihugu abima icitwa ico kurya cyose. Yarateye inzara mu gihugu abima ibyiti byo kurya byose. Aha turiko turaraba iby'Imana yagiriye babami na babantu bariko barahahaza ubwoko bwiwe, ubwoko bw'Imana, aribo banyisirayeli twarabonye Yakobo na Aburahamu na Izahaki. Yararungitse umuntu imbere yabo, nawe ni Yozefu yagurishijwe ngo abe umuja. Aha aka karongo gaca kabisigura ka 17 ko Imana yarungitse umuntu imbere yabo. Niho rero tubona ngo yararungitse umuntu imbere yabo, nawe ni Yozefu
yagurishijwe ngo abe umuja. Yozefu yagurishijwe ngo abe umuja. Murazi bene Yakobo ko bagirira ishari Yozefu kubera indoto yahora arota. Burya abana b'Imana nogaruka ati ntihaburaje ibyo nishima bituma shima Imana, shima Umukama, kuko uyu munsi hanicaye niko navuga ubutumwa nabyeretswe nkiri umwana mutoya niga mu mwaka wa 3 nkiri mu myaka 10. Ndota nigana n'abazungu nabyeretswe niga mu mwaka wa 5. Narataye n'ishure narayihebye, mugabo ndose nigana n'abazungu kandi nkabona nzi ubwenge mu ishure ndiko ndishura. Ndavuga ninasubira kwiga nzotora konkuru hanyuma nigengere university hanyuma ince nza kwiga muri Amerika. Nibyo naciye nza ndishiramo kuko nabona ndota ibintu bikaba, ariko icyo gihe nta terambere byari rihari ngo numve ko ari Imana ibiri kirangendera, ari Imana inyereka ibintu cyangwa ngo ndabibwira ababyeyi, kuko uyu munsi abana banje iyo barose ibintu bakambwira hari ibyo mbona ko ari ingabirano y'Imana. Rero ibyo icyatumye biri mu byo nanje shima Imana kuba yarantoye muri benshi ikaba impinzozi ibintu bikaba. Rero Yozefu yaswe na bene wabo. Yozefu baramugurisha, bamutaye mu rwobo, nyuma babonye abadandaza baramutora. Niyo mpamvu uzosanga no mu mihezagiro Yakobo yahezagiye bajya abahungu biwe uko ari 12, harimo abo uzosanga bafise imivumo kubera bagiye bagahemuka. Hari haho bagiye bica abantu Yakobo akababara, tuzobizirikana twageze. Ariko uyu Yozefu bene wabo baramugurisha, ariko kubera umugambi w'Imana bituma yisanga ageze muri Egiputa apfungiwe mu gasho kubera muka Potifari. Nanje mva mu gihugu cy'u Burundi, ibyo kwigangeze mu wa 6 naranabitaye n'izo nzozi zo kujibura yazaramvuyemo. Intambara yarateye, jewe nimbeba ntayihaye poison sinoyica canke nayiteze n'akamasho. Mugabo byatumye abo mu ntara n'abamwe canke muri komine n'abamwe, byatumye harimo mbese abatutsi, byatumye habamo abatutsi babona ukuntu nigira muri Frodebu, barambiga bavuga ngo nanje ndi umwicanyi, kandi nari nkiri umukobwa w'imyaka 18 ngira ntiyari bwana kwire. Bituma ababyeyi bampungisha kubera bariko baranyagiriza, bariko barampigisha uruhindu rwogo ruratobora ukabona naho ucisha ugwafu. Bariko barampigisha urushinge n'ibishoboka byose ngo banyice kubera umugambi w'Imana. Ariko tuze tutahura ko igihe ibyago bizoba bikuguye ko atari uko Imana izoba yakwasa. No, Imana iremera ibintu bibi bikakubako kandi ikirakuronderera amahoro. Nisanga naratujijwe mu muryango muri bene wacu 11, nisanga nijewe ni kuhangayikira muri Tanzania. Ariko ngere muri Tanzania naho abaho bututiyo mvayo umututsikazi, banyita umututsikazi, naho barampama bakaza kunyica, bakaza kusohora mu nzu, bakashohorera bagiye kunyica. Ariko kubera umugambi w'Imana ntibyabakundiye, Imana yarankuramo. Imana igakoresha 1-2 bakantabara bikemera. Hanyuma nza kwisanga narageze Australia, muri cya gihugu Imana yahora imbwira ko nzogera. Ariko haleluya bana b'Imana, no muri Australia si mwijuru, naho ndahabonera ibigeragezo nkuko na bene Isirayeli bagiye bahunze inzara bakahyoherererwa bakamerererwa neza. Mugabo nyuma bigahinduka bakababaja, bakababa ibikoresho. Ariko Imana irakora ikintu, Musa ngo avuke nyina mushira mu gatebo amuta
mu ruzi Nili, ahubwo burya abarundi tuze turashima Imana kuko Nili ni uruzi rw'iwacu, byerekana ko Imana abarundi dukunda, naho aho tuzoja hose tuze turasenga, tuze turashima. Haleluya, amen. Basi rero ibyo byose Imana irabikora kugira, hari benshi baje mu bihugu by'abazungu batari babyiteze, bari bambunde bahonyore. Uyu munsi Imana irakora ikintu utari wizera ko kwicarana n'abakuru ukisanga, cyangwa utoba president, cyangwa utoba muba, ariko Imana ikabikora bikemera. Haleluya, ntitukihebure bana b'Imana, ntitukihebure pe. Ngo Yozefu yagurishijwe ngo abe umuja. Yozefu yagurishijwe ngo abe umuja, avuye mu muryango wari ukize, bene wabo reka tubandanye 18. Bamwambitse iminyururu ku maguru. Yozefu uku kumwambika iminyururu ku maguru ni kumwe bamwambika, kandi yari ikiri umutaragasore, bamwambika iminyururu, bamwambika umugozi w'icuma mwizosi, kujya bari bamujanye muri Egypti canke se mu Misri, bamwambika imigozi ku maguru, umunyururu w'icyuma mwizosi, kubera ko bajya bariko bamutwaye, bari bicaye ku ifarasi, bifitiye amafarasi ariko arabajana mu Misri. Mugabo wewe bamwambika iyo migozi, ntiyuriye ku ifarasi, hubwo iyo mikogota yagendera mu kwega, abamuguze bibereye ku mafarasi, nawe kagenda karatambuka n'amaguru. Bana b'Imana tuze turasenga, nta Imana idakura umuntu. Yozefu bamutaye mu cyobo cy'intama, mu cyobo nako bamutaye mu cyobo, icyobo inka ngaha mu bazungu buncanda nabitegera, ngaha mu bazungu barimba ibyobo amazi akazarabamo kugira babona yo ku ayinka canke ayi mpene n'intama n'izo ndogobwe zinywa. Yozefu rero bagenda baramukweguko 19 gushika igihe ijambo ryiwe ryaranguka, iryavuzwe n'Umukama riramushingira intara. Haleluya, amen, amen, amen. Ngo gushika igihe ijambo ryiwe Umukama yarirangura, ngo iryavuzwe n'Umukama riraranguka. Bimwe yaravuga arota, hanyuma bariko barajyana bene babo bariko barakina, ngo murazi ngo narose, ngo twese ngo twahira ibyatsi, ngo tukagira imikama, ngo imikama 12, ngo mugabo ngo imikama ngo yanyu ngo nkabona ngo yaguye hasi, ngo igahenagurika, ngo gwanje ngukagumuha uhagaze. Bene wabo bagatekere izo nzozi zisigura iki? Kubera uyu munsi hari abantu bazi gusigura inzozi. Nubwo nabonye hari n'abandi bakreminze ama YouTube bavuga ngo bariko barasigura inzozi, ariko vraiment burya naragenda zumviriza, hari ibyo nagiye numviriza abantu babindungikira nkabyumviriza, nasanze bamwe barabesha. Hari ibintu by'ububeshi, kubera hariyo nk'umuntu nigeze kumva avuga ngo kurota umuntu ari karaguruka, ngo nukuraba neza, ngo biba bisigura ko arabarozi bariko baguteye. Ariko kubwanje wenda ari habo biba uko, mugabo kubwanje urose uri kuraguruka, Imana ibirikira kwereka ko hazogera igihugu hagendera mu ndege, ukabona urageze nk'ahantu ururutse buke buke, ukicara ukaruhuka, ukabona urongeye urafashe urinamuye, n'ubundi urongeye uragaruka. Ibyo bisigura ko jewe byahora bimba ko nkiri muri Tanzania ntaramironka ibi bintu by'amadose yo kuja hanze, mugabo nyuma naje gutora ko Imana ari kiranyereka ukuntu nzoza ndagendera mu ndege. Nari narota ngo nkabona naragiye ahantu kure, nkabona ndi nyuma y'isi, binyereka ko hari
ko nzova hariya muri Afurika nkaza hano. Hari n'igihe nje ndota ibintu bikaba kurya nyene narose inyama, abantu bavuga ko kurota urya inyama ari bibi kabisa. Ukarota hari ibintu je rero bimba ko bikaba kurya nyene, n'igihe numviriza abandi iyo babisigura nkasanga biranyuranye. Murantunga nagiye muri byinshi kandi odiri kwihuta, ariko ninabona igiye kugira ntaraheza amajambo twasomye turayikata tuze tubandanye, tuzoze tubibandanya nyuma kugira dusigukirwe bana b'Imana. Nitukarambikwe no kumva ijambo ry'Imana banyumviriza, nitukarambigwe twiteho kumenya ibiri muri Bibiliya, kuko muri iyi minsi iyo ndiko ndarabaza irya ntambara ziri muri Israeli bituma nkunda gusoma Bibiliya cyane kugira menye neza kabisa, nca numva neza ni bwa bundi abatemera Imana barahombye. Kumbe biriko biraba kuri Israeli, kumbe biriko biraba kuba Palestina, ni ibintu biri muri Bibiliya. Yozefu rero murumva inzozi zatumye bene wabo bamwanka, wenda tuzoza kubisoma mu gitabo cya Yozefu uko byagiye biramugendekera. Turabandanya 18 havuga ngo twavuze 18 gushika igihe na twavuze 20. Umwami yasaba ko bamubohora, uganza ibihugu aca aramurekura. Hamwe bene wabo yari yaragiye muri Egiputa, igihe muka Farawoni amwagiriza ko yagira mu baki no kumujana mu gasho, nabwo byabaye kumwambika amapingu, kumwambika iminyururu mu izosi, bamujana mu gasho bamutara. Ariko ngo umwami yasaba ko bamubohora, umwami arasaba ko bamubohora igihe yari amaze kuvuga inzozi. Uganza ibihugu aca aramurekura, ngo uganza ibihugu aramurekura. Umwami amugira umubwiriza mu nzu yiwe, amushinga kugaba amatungo yiwe yose. Nubwo navuze ko iki cyo muri prison, oya ni iki kigihe bamujana bamwambitse iminyororo nagisiguye. Umwami niho yamugira uwo kuganza ibintu byiwe, kuko yabaye uw'igikundiro mu nzu kwa Farawoni, yarakora ibintu byiza. Farawoni yaramukunda, aricyo cyatumye n'umugore wiwe amwipfuza. 2 ngo ategeke abatware biwe uko ashaka, yigishe abakurambere ubwitonzi. 3 hanyuma bene Israeli baraza mu Misiri, bene Yakobo baba inyambukira mu ntara ya Kamu. Byose birakubiyemo kujya bene wabo bamugurishije akaja kwa gukora kwa Farawoni. Nyuma muka Farawoni akamutesha mu buroko, akabohwa akagirirwa nabi mu buroko. Nyuma akarotora inzozi z'umwami, noneho umwami agacamugira umukuru, akamutegeka kugaba. Murazi uko yarotoye inzozi z'amasaka, z'inka zinambye zibyibushe. Hanyuma umwami rero agacamuha no kuganza abandi batware bari muri icyo gihugu. Kandi kera wasanga umwami afise ubuhugu bwinshi cyangwa ibihugu byinshi atwara, nk'uko mubona nk'umwami mu Bwongereza. Umwami w'Ubwongereza afise ibihugu birenga 10 harimo na Australia. Rero na kiriya gihe niko byari bimeze. Rero Yozefu acagira ibihugu, agira bajya bitwa nabo intara, babaribo ababera umutegetsi kubera umwami yatanze itegeko.
ibiri kane umukama turabandanya hanyuma bene Isirayeli baraza mu Misiri ngo hanyuma bene Isirayeli baraza mu Misiri babandi bene wabo bamugurishije baza kuza mu Misiri kubera iwabo hari hateye inzara bene Yakobo baba inyambukira mu ntara ya Kamu ngo bene Yakobo baba mu ntara baba inyambukira mu ntara ya Kamu Kamu nawe turamwibukanya Kamu ni wa muhungu wa Nowa Kamu ni wa muhungu wa Nowa umwe yabona ise Nowa yambaye ubusa akamutwenga hanyuma bene wabo bagaca bajana igikwembu bagapfuka se wiwe niwe Kamu ibiri na kane umukama ararondora cyane igihugu ciwe ngo umukama arondora cyane igihugu ciwe abagira abantu bakomeye kurusha ababagwanya ngo abagira abantu bakomeye kurusha ababagwanya yarahinduye umutima w'abaho ngo bane igihugu ciwe bagirira nabi abasuku biwe ngo Imana yahinduye umutima wabo kuko murazi icyo gihe muri Egypt cyane se mu Misiri umwami yakundana na Yozefu yarageze harapfa Yozefu yarapfuye hanyuma haza hima uko abami bagiye bakurikirana kugezaho hima umwami ata bucuti yarafitaniye n'aba bene Isirayeli bituma bene Isirayeli baza baratotezwa rero niho batubwira ko Imana iyi mitima yabo kunangira bituma banka bene Isirayeli ariko kwari kugira ryasezerano ry'Imana rizosike baze basubire baje mu gihugu cyabo cya Kanahani kimwe Imana yari yararaganiye Ibrahimu cya Kanahani kimwe cy'umuhungu wa Kamu turabandanya ibiri na gatandatu aravuga ngo yararungitse umusabyi wiwe Musa na Aroni yitoreye ngo yararungitse umusabyi wiwe Musa na Aroni yitoreye Musa murazi ivuka rya Musa ariko burya hariho n'ababa batabizi badasoma Bibiliya kumure batamenya amastori ari muri Bibiliya kandi kweri abantu bose bakwiye kuza barasoma Bibiliya Musa rero Imana bantu banka bene Isirayeli bageze aho bategeka ababyaza kuzabaraniga abana bakivuka b'abahungu bituma mama wa Musa abyara Musa amunyegeza mu ruzi Nili noneho mu gatebo noneho umukobwa wa Farawo aramutora rero rujya ruzi rwa Nili kubera ruzi rufise inkuru nziza amateka meza rufise amateka meza rufise kahise nziza uruzi rwa Nili ruri mu Misiri ariko rufatanye n'Uburundi burya Nili n'Uburundi hajya mu Misiri nubwo Nili ruri mu Burundi ucubona handi ruhaca rugenda mugabo isoko yago iri mu Burundi rero mu Burundi dufise amahigwe niho bamwe bavuga ngo ni Isirayeli ya kabiri kumbure ariko sinzi Imana yo mwijuru ikomeze igirire neza Burundi nyimba tuba turi Isirayeli ya kabiri nidukwiye rero dukwiye kuza turasenga kugira tuze turushirizeho aba banyisirayeli bagiye bagabira Imana twebwe tuyigamburukire haleluya amen ngo yararungitse umusabyi wiwe Musa na Aroni yitoreye barangurira hagati muri bo ibimenyetso yari yavuze barangurira n'ibitangaza mu gihugu ca Kamu ngo Imana yararungitse Musa na Aroni bo yari yatoye barakora ibitangaza bikomeye muri iki gihugu cya Kamu wa muhungu
wa Nowa barakora ibitangaza aha muri Misiri kandi ibyo bitangaza turaza kubibona hano birimo cyangwa se tuzobibona muri Izaburi. Reka mbere duce tubandanya. Yararungitse umukorane buca burakorana ariko ntibitayeho ijambo ryiwe. Aha rero tugiye muri bya bindi Imana yazirarungika ibihano ku Banyamisiri kugira barekura abene Isirayeli babone kugenda muri cya gihugu cya Kanahani. Yarahinduye amazi yabo acika amaraso ahonya ifi zabo. Ibyo byarakoretse mu gitabo cy'Iyimuka Misiri birimo uko Imana yateje ibyago abo mu Misiri. Igihugu cyabo cyanyagayemo ibikoko. Igihugu cyabo cyanyagayemo ibikoko gushika no mu byumba by'ingoro z'abami bose. Murazi ko byanyagaye gushika no mu byumba by'umwami. Yaravuze haca haduma urusazi. Imana iravuga haduma urusazi. Imibu ikwira igihugu cyabo cyose. Imibu ikwira igihugu cyabo cyose. Mbese ibi ni ya makuba Imana yateza Abanyisirayeli base kurekura bene Isirayeli ngo bave muri icyo gihugu kugira baze bagende muri cya gihugu Imana yari yarabasezeraniye. Bana b'Imana rero reka tube turagejeje ngaha. Twari kugeza kuri 33 ariko tuzoja tufatanya twihutishe n'ahasigaye. Umukama Imana bahezagire cyane, mwarahezagiwe n'Imana. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Amen.